Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi w'igenekerezo rya gatanu kwezi no kwa gatandatu uno mwaka turi mu 2025 reka ntangure nifuriza gusozera amatora meza abarundi bose ndazi ho baherereye mu mpande z'igihugu zose ndetse n'abarundi basanzwe mu bihugu vyo hanze yuko amatora ariko aragenda neza reka ndabifurize kugira amatora meza uno munsi nje kuri micro kugira ngo ndababwire vyinshi na cyane kubiriko birabera ku mirongo y'urugamba ndavuga aha mu buseruko bw'igihugu ca Kongo namakuru atarakoza amaguru hasi aho muri Minembwe ibintu bitoroshe na bukebuke biboneka yuko ingwano iri kirahindura isura ni Wazalendo ni M23 iri kirakubitana mu buryo yari kirakubitana mu buryo budasanzwe barakubitana kabisa Wazalendo irumvishanya ni M23 ku buryo budasanzwe aho dufise amakuru yuko ari M23 yaji yambaye umwambaro wa twigwaneho ariyo ari kirahangana Wazalendo yabona yuko izi nguvu iyi twigwaneho iri kirakora kitari zayo kumbe baraba M23 biyambitse impuzu za twigwaneho ati rero vyagenze gute imigwano yarembanije Wazalendo yabona yuko amazi atari yayindi niko guca bitabaza FDNB basaba renfort nayo ntiyatevye ingabo z'u Burundi zarungitse special forces zidasanzwe ivyo bakoze muri Minembwe baracikugura baravuga ati twagwanye n'amashitani canke twagwanye n'abantu bibiri mu makuru twabateguriye mwa kino kiganiro cacu mu buryo bwiramvuye turaza kubabwira cyane ivyakozwe n'izi ngabo z'u Burundi hariya muri territoire ya Fizi tuvuye ngaho turaza gusimbira muri Katana na Kabamba aho iyi Wazalendo nayo ikomeza gukora twatwuntu twayo ubu tuvugana Wazalendo ikomeza kubagaba kwibitera kugaba ibitero ku birindiro vya M23 umwanya ku mwanya isaha ku isaha atakubareka ngo baheme amakuru dufise yizewe nuko aha muri Katana na Kabamba iyi M23 kiratibirindiro yiruka yihuta kabisa biboneka yuko iri kiraneshwa mu buryo bugaragara murabizi rero yuko ntabandi umwe mba ndi kumwe n'umusisanguzi kugira ngo adufashe tubashe gutahura ivyinshi bigiye bitandukanye cyane mu vyumba navuze mu ntangamarara imbere ko ndamuha akazi na karibu nagenda bamenyesha yuko turi kumwe muri studio ariko zino nkuru yaziteguye mu buryo bwiramvuye kandi mu buryo busobanutse rero imbere ko ndamuha akazi na karibu rikamaze ndabuze cyane umuntu wese dukurikirana yaba bari mu Burundi bwacu bwiza abari mu Rwanda abari muri RDC ndetse muri Afrika muri rusangi ndavuga muri Europe Asia ndetse no ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bumve yuko tubaramukije cyane aho bari hose kabisa nko bisanzwe murabizi ko mbari kumwe n'umusisanguzi kareme inkazi umusisanguzi mu kino kiganiro cacu kugira ngo atubwire ivyinshi bwana umusisanguzi reka ndakuramutse ndaguhe n'ikaze mu kino kiganiro cacu ndetse unatubwire ivyinshi na cyane kuri ano makuru ariko aravugwa aha muri Minembwe ndetse no muri Katana na Kabamba amahoro cyane bwana journaliste reka ndakuramutse kuri uyu munsi aho abarundi isinzi bazindutse baja mu buzu bw'amatora kwitorera abashinga amateka ndetse n'abarongozi b'amakomine n'abimitumba nizere ko nawe ako kamo wakitavye jewe kabisa nagiye mu gatondo hakiri kare kugira ngo bice binkundira ndabe ko noza muri studio dukore mugabo ntibyakunze kuko nasanze umurongo ari muremure ariko hamwe n'ivyo ntabwo biza kutubuza gutanga inkuru twategerezwa gutanga reka rero nce ndamutsa n'abadukurikiranye aho bari hose nizera yuko abari mu gihugu cy'u Burundi bagiye mu matora abandi nabo bakomeje kugira ibihe byiza kuko turazi yuko uyu munsi ibikorwa byose bisa nk'ibyari byahagaze kuko wabaye umunsi two kwita wikonje nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarivumereye rero bwana journaliste ntarambiriye abari ko badukurikirana ubwa mbere ndagomba gusaba imbabazi abantu batari ko baronka ibiganiro nkuko bahora babironka
ndavuga umutama ntari mu buvuge mu izina rihajya mu Kanyosha, ndavuga n'uwundi ari hajya mu ntara ya Cibitoki, ndavuga na mushikacu ari hariya muri Kayanza. Abo kabisa nibo bantu bagomba tubaza umwanya ku mwanya ati mufise ikibazo nyabaki. Ikibazo ni cyuko ibikoresho twaba dukoresha byaragize ikibazo, kandi twifuza yuko ubu twotangura wa mugambi wo kuza turakora ibiganiro tuboneka kugira ngo ntihazosubire kugara runo rubuga rwacu. Niyo mpamvu ariko dukomeza kwinanata kugira ngo turabe yuko amakuru tuyatanga nubwo tutariko turayatanga nkuko twahora tuyatanga. Reka rero ndabaha ikaze mubwe mwese mudukurikirana muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kuganira nkuko umujournaliste yabibabwiye muri amakuru tubona y'ibyakoretse mu Minembwe hamwe no muri Katana na Kabamba. Reka rero dutangurire muri Minembwe, aho abawazarendo bakoze ibintu bidasanzwe kuko bagiye kugaba ibitero ku birindiro by'inyeshamba za M23 hamwe na RDF. Byabonekanye neza yuko inyeshamba za twigwaneho na M23 bari bakenyera urugamba kabisa, kuko barasanye bikomeye. Abawazarendo barabona yuko inguvu zigiye kubaherana, baca basaba renfort abakomando ba FDNB. Ndabibutse yuko abawazarendo bari bagiye kugaba igitero ari bonyene batajanye n'aba FDNB, ariko mu nyuma barabona yuko bigiye kubananira, baca basaba renfort vyihuse. Abakomando ba FDNB baca barakoroka kugira ngo batabare, kandi bakoze ibikora inka. Ariko twamenyesha kandi yuko muri twigwaneho basanzwe uyu munsi, urugamba rw'uyu munsi bari kumwe n'aba special force ba RDF. Ariko amakuru dufise nuko iyi RDF yari yambaye umwambaro wa twigwaneho. Nibyo novuga byatumye abawazarendo bibayobera, kuko uburyo bahora barasana n'izinyeshamba za twigwaneho basanze hari ibintu byinshi byari byahindutse. Aha tubamenyeshe kandi yuko ku rugamba hakoze imbunda ziremereye cyane, aho twovuga yuko twigwaneho yakoresheje inguvu zayo za nyuma kugira ngo irabe yuko yikura ko bano bawazarendo, ariko byababanye imfa gusa, kuko FDN bimaze kwashika kabisa barasanye bikomeye ku buryo zino nyeshamba za twigwaneho ziri kumwe n'aya ma special force ya RDF na M23 bashoboye gutabaromoka mu birindiro bari basanzwe barimo. Aha tubamenyeshe kandi yuko abawazarendo saha gusa bagavye ibitero muri ho plateau, bagavye ibitero mu duce twinshi dutandukanye. Mbe novuga yuko naco catumye hano mu Minembwe basa n'abari bananiwe, kuko bari basanzaje inguvu. Amakuru dufise rero dukesha abari mu Minembwe aratwemeza yuko twigwaneho n'aba special force ba RDF na M23 bashoboye gutakaza abasirikare batari bake, ndetse n'ibigwanisho byashoboye kuhasigara. Twamenyesha yuko ku ruhande rw'abawazarendo amakuru dufise atubwira yuko no mu bawazarendo hariho abagera kuri 2 bahasize ubuzima, ariko abakomeretse bo ntabwo ari benshi, nuko tutashoboye kumenya igitigiri cyabo. Waduha amakuru atubwiye yuko batari benshi. Murumva yuko ku mpande zose habaye ugutakaza, ariko abawazarendo byarangiye babyina intsinzi, kuko agace bagabye ko ibitero bashoboye kukigarurira. Aha tubamenyeshe kandi yuko imigwano itabereye hano muri ho plateau gusa, nko twabibabwiye. Abawazarendo kuva ku munsi wejo novuga ko batanguye kwatsa umuriro kuri zinyeshamba za M23 na RDF muri Katana na Kabamba. Amakuru dufise aremeza yuko M23 iriko iragaragaza novuga intege nke ku rubuga rw'intambara, kuko kuva abawazarendo babagabye ko ibitero ku munsi wejo byarabankiye yuko bashobora kubasubiza inyuma, ahubwo hariho ibirindiro bitari bike byo muri Katana na Kabamba abawazarendo bamaze kubaka. Ibiro n'ibintu twavuga yuko biriko birerekana
iyindi shusho ku ruhande rwa M23 kubera yuko iyi M23 ni babandi twari tumenyereye ari bamwe bahora bagaba ibitero baca bigarurira uduce utunaturiya, ariko uyu munsi izi nyeshamba za M23 ziriko zirakina jeu de défense, no kuvuga nizo ziriko ziragabwa ko ibitero, barazigaba ko ibitero hama nazo zikadefanda. Hanca ndabyibutsa ka kantu kababatama bavuga yuko ngo equipe itsinda ni equipe yataka, ntabwo ari equipe idefanda. Mwibuke kandi yuko iyo equipe itsinze gatsindo kamwe gusa hama igacivuga teka tukazingatira n'abadukubira ntibakagombore, birangira igombowe ndetse kandi inatabiwe n'ibindi bitego. Nibyo tuko turabona rero hano kuri zinyeshamba za M23 na RDF. Tubandanye rero hano muri Katana na Kabamba, amakuru dufise aremeza yuko M23 imaze gutakaza ingabo zirenga 27. Ibi ni biharuro twahawe n'abawazarendo, aho bavuga yuko ko bamaze kubona imibiri itagira ubuzima y'inyeshamba za M23 igera kuri 27. ngo ariko ngo igitigiri kirashobora kuba gisumba ico, kuko hariho abashobora kuba baraguye mu duce badashobora guca babona, ubwo nyene kumbure bazoza kubonwa ari uko batanguye kunuka. Eka ndetse no hano muri Katana na Kabamba ibigwanisho novuga bikomakomeye navyo nyene byarashoboye kwegeranywa muri imigwano iriko irahuza abawazarendo hamwe na M23. Bwana journaliste hamwe n'abadukurikiranye, mu kurangiza kino kiganiro cyacu nagomba nibutse abantu badukurikiranye yuko izi nyeshamba za M23 na RDF zikomeye cyane ku mbuga ngurukana bumenye gusumba ku rugamba rw'umuheto. Aha ndashaka nibutse badukurikiranye yuko haje ibihuha byinshi, havuzwe amajambo menshi aturuka ku ruhande rwa M23, aho bavuga yuko bagomba bakore ibishoboka mu Burundi tuzokora amatora ari uko bamaze gufata Uvira. Intumbero yari yuko bafata Uvira hama bagaca batera akajagare mu gihugu cy'u Burundi bikunde amatora ntashobore kuba. Ariko uyu munsi twagiye mu matora abarundi twese, kandi ku makuru mfise nta na hamwe ndigira numva hoba habaye ibintu bitameze neza. Ayo makuru kabisa je ntaho ndaronka, kumbure uba yafise duce duhura muri commentaire atubwira ati aha naka ntabwo byagenze neza, kubera ko twebwe turi imvuga kuri, turakunda yuko ukuri kose kwa makuja ahabona. Aha rero ikindi ngomba kwibutsa bwana journaliste abadukurikirana nuko ibiringo izinyeshamba za M23 zihaye kugira ngo baze bafashe Uvira bisa nibigiye kurangira. Wibuke yuko baravuze yuko mu ndwi zibiri bazoba bageze Karemi nimba ntihenze, ariko urabona yuko indwi zibiri zisa nizigiye kurumana batararenga Katogota. Baracari muri Katogota magingo aya niho bakiri, mu gihe bo bihaye yuko mu ndwi zibiri bazoba bamaze kurenga Karemi, ariho bazoba bamaze gushika. Rero nashaka nsabe abadukurikirana mureke kujana nyabahururu, mureke gufasha zino nyeshamba za M23 gukwiragiza amakuru y'ibinyoma byabo. Iyo batanze amakuru y'ibinyoma hama nawe ukayatora ukayaha uwundi, uba uri kurabafasha propaganda zabo. Bajya intambara bagwana nabivuze kandi bakomeye cyane gusumba ni ku ntambara zo kumbuga ngurukana bumenyi. Nizo ntambara bashoboye, nizo ntambara bariko baranagwana cyane gusumba intambara z'umuheto. Rero reka tureke kubatiza umurindi iyo batanze amakuru y'ibinyoma, tuyarabe twebwe abayashikiye ko hama aduherereko. Reka rero ndabashimire mwebwe mwese mwabanye natwe, nizera yuko tuza kongera mu yandi makuru yacu yo hanyuma. Nta nkeka turaza kubaganirira kuri situation yiriwe muri Nord Kivu. Ciao ciao.